Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hamwe ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haba handitse ijambo s'abonner cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukuba warafyonze s'abonner cange subscribe hama ukabandanya urashikirwa navyo umwanya ku mwanya ku gihe kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Inama nkenguzamateka ihejeje kwemeza 100% ko amafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka ahinduka. Ndi bugushikirize uko vyifashe vyose kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Womenya ariko ko amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 yavuye ku miliyaridi zitatu imiliyoni amajana 923 n'ibice 19 vy'amafaranga y'amarundi aja ku miliyaridi zitatu imiliyoni amajana 780 n'ibice 8, ni ukuvuga ko yagabanutseho ibice bitatu n'ibice bitandatu kw'ijana ugereranije n'ayari yateguwe nk'uko vyemejwe n'inama nkenguzamateka. Vyose kamwe ku kandi ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu bindi kandi ndi bugushikirize mu buryo buramvuye, womenya ko ingingo isaba gutekera mu macupa ameneka inzoga zikaze ari ntabanduka. Inzoga zikaze zifise umwambiro urenza urugero rw'ibice 16 kw'ijana zitegerezwa kuba zashizwe mu macupa ameneka ashikana imiliritiro 750 kuva kw'igenekerezo rya mbere nzero mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ino nkuru ku buryo buramvuye nayo nyene ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu gihugu c'u Rwanda abanyarwanda bivuza ingwara zo mu mutwe birwije na kabiri mu myaka 5 iheze. Mu Buganda hoho umutama w'imyaka 110 yagirizwa kwica umugore wiwe w'imyaka 109 kuko yanse kurira uburiri. Nayo mu gihugu ca Kenya ishirahamwe ry'ubudandaji ry'abafaransa Carrefour ryahanijwe ihadabu y'imiliyoni 139 z'amadolari kubera ukuzimba abakiriya bidasiguritse. Nayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ibiharuro vya mbere vyerekana ko umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi hari imbere mu matora, abo batavuga rumwe bavyiyamirije. Mu gihugu ca Tanzania hoho abarimyi b'imboga n'ibiterwa vyo gushariza bagiye gushorera ku isoko mpuzamakungu. Ayo n'ayandi ni amakuru yaranze akarere ka EAC mw'iyinga ryo kuva ku wa 18 gushika ku wa 24 Kigarama. Vyose mu buryo bw'idonido ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Hano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko inama nkenguzamateka yahejeje kwemeza 100% ko amafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka ahinduka. Nguko uko vyifashe. Amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 yavuye ku miliyaridi zitatu imiliyoni amajana 923 n'ibice 19 vy'amafaranga y'amarundi aja ku miliyaridi zitatu imiliyoni amajana 7 ndetse na 80 n'ibice 8 vy'amafaranga y'amarundi, ni ukuvuga ko yagabanutseho ibice bitatu n'ibice bitandatu kw'ijana ugereranije n'ayari yateguwe nk'uko vyemejwe n'inama nkenguzamateka. Ayazokwinjira ni ukuvuga resource yiyongereye ko ibice 4 n'igice kimwe kw'ijana kuko ategekanijwe kuva ku miliyaridi zitatu n'ibice ku miliyaridi zitatu imiliyoni amajana 238 n'ibice ubusa indwi z'amafaranga y'amarundi, ubu akaba ategekanijwe ku miliyaridi zitatu
imiliyoni 371 ndetse n'ibice bitandatu by'amafaranga y'amarundi. Igihengeri ku mafaranga leta itegekanya gukoresha nayo itegekanya kwinjiza cavuye ku mafaranga y'amarundi imiliyaridi 685 n'igice kimwe kija ku mafaranga y'amarundi angana imiliyaridi 426 n'ibice bitatu. Ivyo nibishikirizwa n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa 12 2023 mu gihe yariko hasigura integuro y'ibwirizwa risubiramwo amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Umushikiranganji akaba amenyesha ko itagisi nyongeragaciro TVA kw'isukari yavuye ku bice 18 kw'ijana ishirwa ku bice 10 kw'ijana kugira abayirangura bayikuye hanze boroherwe n'abenegihugu bayironke ku giciro ciza. Nayo itagisi ku nzoga zikaze nka champagne ndetse n'amarikeri ryavuye ku bice 100 kw'ijana rishirwa ku bice 200 kw'ijana. Aha umushikiranganji Audace Niyonzima akaba asigura ko izo nzoga n'ubundi zisanzwe ziherezwa n'abafise uburyo. Iyo nteguro y'ibwirizwa abakenguzamateka bamaze kuyica hirya no hino bayemeje 100%. Nayo mu yandi kandi ni uko ingingo isaba gutekera mu macupa ameneka inzoga zikaze ari ntabanduka. Inzoga zikaze zifise umwambiro urenze urugero rw'ibice 16 kw'ijana zitegerezwa kuba zashizwe mu macupa ameneka hashikana miliritiro 750 kuva kw'igenekerezo rya mbere nzero mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ikindi kibujijwe ni ukugurisha bene izo nzoga naho zoba ziri muri ayo macupa hasabwa mu gutanga duke duke, ni ukuvuga detaye. Ivyo ngo birekuriwe ubunywero n'uburiro buri mu mirwi ya B ndetse na C gusa. Iyo ngingo ikaba iraba inzoga zihingurirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi n'iziva hanze y'igihugu. Iyo ngingo ngo yafashwe ku mvo yo gusuzuma amahinguriro ahingura inzoga hamwe no gukingira amagara y'abazihereza nk'uko biri mu itangazo ryo kuri uyu wa 27 Kigarama 2023 ryasohowe n'umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere. Mu vyajejwe harimwo ubudandaji ndetse n'amahinguriro, mbere akaba yabisemereye kenshi. Uyo mushikiranganji akamenyesha ko abazokwirengagiza iyo ngingo bazofatirwa ibihano nko kuzikura ku isoko ndetse no kuzisesa, kwaka uburenganzira bwo kugura ibibanza vy'ubunywero n'uburiro, kwaka uruhusha rwo guhingura ndetse no gushira ku isoko inzoga bahinguye, gusubiza inyuma izavuye hanze hamwe no kuzisesa. Tubibutse ko bene guhingura bari basavye ubushikiranganji kubanyira iyo ngingo kuko ngo ayo macupa ameneka agoye kuboneka kandi baheruka kubahinduza ibitekezo. Ubushikiranganji nabwo bukaba bwari bwabongeye ikiringo kugira bisuganye. Nayo kandi nunyemerere ngushikirize ano makuru yaranze akarere ka EAC mw'iyinga ryo kuva ku wa 18 gushika ku wa 24 Kigarama 2023. Abanyarwanda bivuza ingwara zo mu mutwe birwije na kabiri mu myaka 5 iheze. Abitura amavuriro bashaka kwivuza ingwara zo mu mutwe bagenda barushaho kuba benshi, ahanini biturutse ku ngorane zitandukanye z'ubuzima zirimwo ingaruka z'ikiza ca COVID-19 n'ibindi bibazo bifatiye ku buzima bw'abantu. Ibiharuro vy'ikigo c'igihugu kiraba ivy'amagara y'abantu RBC bigaragaza ko mu mwaka w'1994 aho ihonyabwoko ryakorewe abatutsi abantu bagera kuri 74.9% bashikiwe n'imiburiburi n'igikorwa kimwe cateye ihungabana, harimwo no kuba umuntu wo mu muryango wawe apfa. Gusa muri abo 80% barabikize, mu gihe 20% bagihura n'ibibazo vy'ihungabana. Ubu mu bigo vy'amavuriro 510 biri mu Rwanda, ibigera ku 400 bifise n'imiburiburi umukozi umwe ujejwe kwitaho amagara yo mu mutwe y'abanyagihugu bahivuriza, nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Ikigo c'igihugu RBC cerekana ko mu myaka 5 iheze abagwayi bituye amavuriro bashaka ubuvuzi bwo mu mutwe birwije hafi na kabiri kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 ushira umwaka w'ibihumbi 2019 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'umunani ushira umwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'icenda abantu bari basanzwe bakenera ubuvuzi bwo mu mutwe bari ibihumbi ijana na mirongo icenda na bibiri ndetse n'ijana na bane, mu gihe bashasha bivuje bari ibihumbi mirongo itatu na bine ndetse na mirongo ibiri n'indwi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abantu bashasha bagiye kwivuza kubera ibibazo byo mu mutwe bari ibihumbi mirongo ine na bibiri ndetse n'amajana abiri na cumi na batatu. Naho abari abagwayi basanzwe bahawe ubuvuzi imbere bari ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu amajana icenda n'indwi. Mu gihugu hose abantu ibihumbi bitatu amajana atatu na batanu buri kwezi bisuzumisha indwara ziva ku bibazo byo mu mutwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Umuganga mu buvuzi bwo mu mutwe mu bitaro bya Caraes Ndera hakaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Rwanda Dr Bizoza Rutakayire aherutse kumenyesha ko muri ivyo bitaro bakiriye abagwayi benshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ugereranije n'iyindi myaka. Indwara zo mu mutwe ziri mu zikomeye cane kandi mu bitaro vyacu ikintu kiduhangayikishije nuko twakiriye abantu benshi mu mwaka umwe gusa. Mu kwisuzumisha twakiriye abantu barenze ibihumbi mirongo icenda, mu bitaro twakiriye abantu barenga ibihumbi bitanu. Yongera ati ikintu ca mbere cateye kwiyongera kw'ivyo biharuro ni ukutumvikana mu ngo. Gutandukana vyariyongereye cane mu gihugu, kutumvikana mu rugo no guhohoterwa kw'abagore n'abagabo babo cane cane ababa banyoye inzoga. Ikindi ni ibiyovyabwenge ku rwaruka. Umuyobozi w'ishami ryo kwitaho abafise ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo RBC Dr Darius Gishoma we avuga ko n'ingaruka za COVID-19 ziri mu bihungabanya ubuzima bwo mu mutwe mu bantu ariko na cane cane ku rwaruka. Akaba agira ati mu bakuze bisa naho bigabanuka gato ariko mu rwaruka ukabona ko hari ibitangura kongerekana bitewe n'impamvu nyinshi tudashobora no kwibagira ingaruka za COVID-19 n'ibindi bibazo bahura navyo mu muryango. Bisigura ko hari igice c'abantu dukwiye gufata ingingo zidasanzwe zo kubitaho.